Mama. Sir. Nani watete? Tiga numva dosha. Ushaka kadobo kanganu. Kadobo kanganu nukuri. Nikashaka tiga mari kure. Hariya ni kure. Ndandarushe. Urazi twebwe turi ruguru. Kuvoma amazi. Twaraduga imisozi tugasubira. Hama tuvuga ati kugira uzoshikana ibido y'amazi ngaha. Twaraduga imisozi tugasubira. Mu gatondo rero tugira tuje kwishura. Twazinduka mu gatuturu. Tukaca tugenda mu monga. Ibido kugira uyishikane ngaha. Asha wararira. Hama nawe uriko uravuga akadobo kangana uko ngurarusha. Niyo mpamvu ma. Je mfise izo ndoto. Akidodo. Icara gusa ngaho wihorere. Mama nzo kubakira inzu ya etaje. Ndakuzoza amazi mu rupango. Dushina toilet abiri mu nza. Pone ibyo guhangayika tukunda kuvoma hariya kandi ndazi ko nzura umugabo afite amahera. Ndagusabye ufe kwiga kuko wize nta nakimwe wobura. Iyo nzu zonyubakira ifise amazi mu nzu bana nanje zoza nicara nyene nk'umumarayika umukobwa wanje yangiri ibintu byiza. Mawe ringira no gusenga gusa Imana amareka nje nayo amazi mu nzu. Mama Bria! Mama Bria! Mama Bria! Mama Bria! Nakubye bino birato bihanagure kugiye tuna masa. Mama Bria! Mama Bria! Kevin? Oui. Be Mama Bria rihe bino birato urabona kuntu namubye kuva mu gitonda bihanagure. Mama Bria jina munafita amashakoshi agiye. What? Yagihe? Jina mubajije igituma agiye ntiyashoboye kumwishura kandi amanguru no gitinze kuyohereza. Sawa na kibazo bandanya n'akazi kawe. You know, I've been trying to bring my parents here, but every time I tell this nigga to bring them or to find them, he keep bringing excuses. The process? Yes. What's going on with that? What's his excuse? He keeps saying, can I find them every time I ask him? He says he don't know where they are. Well, we should do something about that, right? I'm trying. Yeah. I'm trying.
Al? Wabonye? Sha wapi mukuri ntaba ndabona. No. No. Ibyo bintu byumvikana gute umbura kutarababona. Igisagara cya Bujumbura kingana gute kugira ngo wewe ntubabona muri no misi yose naguhaye. Nagerageje ntako ntakoze. No. Ndaguhaye indwi zibiri gusa. Uzoye wababonye. Nazungurutse igisagara kizima. Nta muntu numwe nigeze mbona. Cyangwa nawe niba byakunaniye urondera abandi gushiramo hanyuma genzo bahembe. Ariko naco umuntu ndakwemereye jewe ndagusezeranya ntegezwa kubabona. Okay, sawa. Sawa nzoshe ndakubwira. Sawa. This guy, man, I tell him to find my parents can understand. It's okay. We'll find them. You think it's okay? It's not. I mean, obviously, it's not okay what's he doing if he's not really trying to find them. Come on, man. It's been years, man. Come on, man. Maybe you can find somebody else who could really help. Exactly. That's what I'm telling him to do. Okay. Find other people to help him find them. Angel, hari ikintu kiwawe nga uziga? Icyo nziga nga kiwanje ni wewe. Je nagukunda kera apana ubu. John, icyo umenya nuko je kwikubura mu byananiye. Nimba byakunaniye umugabo je byaranyoroheye cyane gose. Ako John, sinari nzi ko ushobora kunyamageza kuri no rugero. Nkeka wahora ubisoma mu gitabo mbwa ntibyari bwakubera. Nuko abahungu tumeze nimba utarutuzi. Ndakwiyanikije kuza nga mu nzu yanje. Kevin! Oui. Ngwa hano. Umbiriza Kevin. Ndibaza iyi nzu yose ni gwanje ntabwo ari gwawe. Kandi ndibaza nta natanu wanereye kugira ndayubake. Ni je mfise urusha rwo kukubwira umuntu ukwiye kuza uremerera ko yinjira nga muri nzu. Murabe neza unomko. Hera hasi. Umuduzi murabe gushika ku mushatsi. Wamubonye mufotore selfie. Ndibazo amaze kumufotora. Kizire yuko ndi munsi uzomugurira portail ngo yinjire ngaho. Urukuranyumva? Yego, akazosubira kandi kwinjira ngaho. Ukamwemera ko yinjira ngaho. Yabaruye yabari wewe mwese nzoce ndabirukana. John. Urakoze cyane. Urashobora kumfasha kwa musoro hanze. Utamura kwa gakobwa. Sinda gukora kweso. John. Go. Gene ugari portail. Keza bambaye kweri. Senti abantu. Al? Hello? Kumitumvikana gabansi. Umva ndamubonye ubunyene ndamubonye. Sawa mukanye ndaguhamagara nitubonana.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh my God. Oh my God. Woo. Finally. Let me go home. Yego. Oya ntawo mbonye. Ndamubonye aca hariya nakase ku kabarabara. Oya urumva aho ndamubonye agaca arimo byagaragara yuko umengo aba hano hafi. Ariko umwanya n'umwanya nshobora kumubona. Sawa. Odinga. Amakezi. Ni sawa? Ni sawa. Karibu. Wamugo. Karibu yawe ntayo nkeneye. Ikinzanye ngaho urakizi. Nkeneye amahera y'inzu yiwanje. Nukuri boss. Turabizi ko tuguheraniye. Kandi iminsi ibaye myinshi. Nukuri nagomba ndagusabe usubire unyihanganira gushika ku itariki 15. Nagomba ndagusabe nukuri usubire unyihanganire kubera warabaye umuvyeyi. Ayo majambo umaze kuyambwira kesha. Urazi ko na vase yaheze. Urabizi kwihangana k'umuntu ufise kugarukira. Ubu nkeneye amahera y'inzu canke ndabasohora. Oya boss, we warabaye mwiza kuva kera. Wama wanyihanganiye kenshi. Kandi rero maze kugusaba kunyihanganira. Nukuri amahera yawe nzoyaguha. Nuko sanzwe nzi ukuri umupfakazi. Nawe ubundi mba narabataye hanze mwese. Iyo tariki umbwiye ndagiye. Nkagaruka rukenze ntayasanga ngaha amahera yanje. Mwese nzobata hanze. Nanje kubaka inzu byarangoye. Nukuri sinsubira kuguhenda nukuri boss. Ariko mama nawe urantenze. Zo tariki 19 na mperuzo wawe yagoye. Reka mwana. None ubona nari kumubwira gute? Ukatubwira kutamubwira 25. Iyo 25 uzoba wayakuye. Ne 25 ho ni kurema. 15. None gasha. Kanda kure? Genda ntazaturaro. Azotwihanganira. Ntari umuvyeyi. Urya. Gere yihanganye kenshi yakubwiye ko azarinde Yuda. Mani gira kwibada ni waya magogwa mana. Hello? Everyone? Angel?
aha n'uburenganzira bwanje bwo kugukupirako n'uburenganzira bw'iwanje hama umviriza Angel namaze kukubwira ni va mu buzima bw'iwanje va mu buzima bw'iwanje sivyo ntabwo ari je ndumuhungu gusa ngaha mu gisagara cya Bujumbura namaze kukubwira ko nta kigukunda va ku buzima bwanje va ku buzima bw'iwanje sawa yego ino karte simu basi kuizi si karte simu ndondererako kace ndayimenagura turabe kandi kuzosura kandi kuzurandondera mama numubwire ko nzigaha numubwire ko nzigaha Yinde. umukobwa nawe mere ndakesere ndatsitaye ndatsikira cyane kirarumutse mere gute Sawa. urakomeye Yego. none arihe Si hari. rahire Si hari nuko. nukuri kwimana mere jewe ndiko ndumva kamoto kumukobwa wawe nukuri kwimana kandi ntari kure Oya nta uri ngaha. Nta uri ngaha. basi mere mubwire ko nagiye mere ndagiye Bye. Keza. We Keza. Reka nagiye sohoka. Okay narakubwiye itabyaye inyani zobyara ishuri nukuri keza nukuri kwimana ndagukunda mama keza wose wiko nagukunda narakubwiye sinda no kubona mu maso none nanje sinakubwiye ko ndagukunda sura ciwe sindagukunda urankunda igisa nsaguta ariko keza tuvuganye mu muco nsagute ndakwanga ndagukunda kandi nisiseme kwanza ndakubwiye ko mbiye dufwa kunda kwanga none wekeza ariko tuvugishije mukuri ushaka ndakubwire kombiye kangahe kugira ngo wemere ko ndagukunda I love you I hate you kandi mvaga imbere y'umuryango wacu genda Mbiriza ndagiye mugabo ntibiheze ndagukunda kandi nzobandanye ndagukunda uko kugwa inyuma nzokugwa imbere warahi mere tuzosubira mere Yego gasu. mama nawe ibintu ukora sivyo sinakubwiye umbwire ko atari hondi None gasha narinzi ko yagiye. warutse ko yagiye warubizi gusa ewe ni sawa urakomeye ndakubarire we nyegera kura imbara ubufo bwo mu gihe cyagusha kwa byumva bereka suburofa warahi suburofa aha rero we wibaza ni brage hanyoko wewe zama ngo ptenkuru none mama kitike nyoko wawe yagize isanganya nimba ari umutima gwaye ntumbaze Ciza niba umenyere gufina je nawe dufinana si mama wanje uravyumva mama wanje umukora n'umukano kwiwawe yo warahize niko ndakubesa nimba gwaye umutima nimba yatitaye ntumbaze none wibaza rero ni brage warahi gasamse Ciza mama wanje kitiki nyoko wawe bamutwaye kuri Santé de Santé zaseriye warahi hehe kuri Santé de Santé hajya nyine impande y'uwanyu urahabona hamukazi koroza ukagenda uko ugiye n'ibyo bisakoshi Umva bose mama aragwara mu bitaro.
Memerege bita misi yose ntimubura ikintu mumbesha mwebwe. Oya nukuri mama aragware mu bitaro nitwo kubesha nukuri. Maze kurambirwa ubwo esikro bwanyu. Misi yose murambesha. Itariki ni nyene bambwiye yo kuza gutora amafaranga. Ranyu. Rero ntavyo kumbwira memerege. Bose nukuri tubabarire tuzana. Nukuga zani gufura. Zani gufura nda. Bose tubabarire nukuri. Niyo sakosho shiri ndani. Ndagusabye tubabarire uko ikaba ndagusabye ikimukira nyemera we nje guhindura impuzu zobukoze. Umunota umwe. Yes. Bravo. La 14. Oui, 14. Hello. Oh, sorry kuba ndagukanguye. Nari ndenganye ngaho mbonye umukobwa mwiza aricaye ngaha mwibarabara izuba cyavuga tereka nze ndakuvugishe. Kweri kutoja kuryama muhira ukaza kuryama ngaho. Si vyiza kuko hari izuba urashobora kugwara kandi umukobwa mwiza nka wewe guhagarara ngaha mwibarabara si vyiza vraiment. Numbeshe ndakubonye umengo urafise ikibazo ufise ikibazo nyabaki mbiriza mukobwa imana ikora ukuntu gutandukanye cyane so ikindi naco nimba iyo udafise ikibazo ntiwari kuza kwicara ngaha kuzuba mwibarabara wari kuja nko muhira cyangwa ukaja kuri plage akaba ari wicaraho urinze uza kwicara ngaha kandi raba no mu maso yawe huzuyemo amosozi bisigura yuko ufise hari ikintu ufise kitagendeka neza urashobora kumbwira izo ngorane zawe hari igihe usanga nogira icyo nkoze Oh my god. None mama wawe agwariye ari muhira agwariye he? Bachi bakwirukana no mu nzu mubayemo mpanze. Oh my god. Yakuje no gutora impunzu. Hari abantu muri nosi bafite imitima kurutana hari abantu muri nosi bafite imitima mibi kurutana satani. Haguruka tugenda. Haguruka ndagufasha. Tugenda n'amajyanye hino ni Nani sukubagira suba mu nzira. Bango bwanje barufashe nayo basi. We Pascal. Nui nawe sinzi yale. Bango wanje ibintu by'ibijunju. Sawa chef. Ani sawa. Murakomeye. Ndibaza ni mwene runo rupango. Ego hama nagomba kubabaza kurujya mujyango wariya ujya mujyango nabonye kwigufuri. Boba baheraniye amafaranga ngahe? Bamperaniye amezi ane. Abasi yose yaraheze bamperaniye amezi ane bariko baratangura gukosoma batari. Okay. Okay n'amafaranga ngahe? Ibihumbi 180. Amafaranga 180. Okay ngira ndayabarihire kuko nasanze ujya mukobwa we ariko ararira mu ibarabara. Okay hama ngoma ndagwereza amafaranga 120. No kuvuga ayo mezi ane nandi amafaranga y'amezi makeya kugira ubaho uburenganzira mu byukuri kugira ujya mwana w'umukobwa yinjira indani atora impuzu agende kureba mama wiwe. Uzanye inkuru nziza umeze nk'igihe Yesu yaza mu isi. Uzanye inkuru nziza nawe yo. Uzanye inkuru. Nta kibazo kuko bujya mu buzima abantu nugufashanya. So ntabwo ndamuzi mugabo nahisemo kumufasha kuko namusanze mu ibarabara ariko ararira. Camvuga ati reka ndamubaza ingorane ziwe. Nongaya jewe sindamwanka. Ico dupfa nuko atazi kuvugisha ukuri. Buri munsi konje arampenda. Nukuri kw'Imana. Nuyonga ntarandira. Mugo misi yose arambwiza ukuri. Okay. Arambwiza ukuri ikibazo afise no kuvuga ukuri.
nukuvuga ntavugisha ukuri. Ntavugisha ukuri. Sawa reka ndabukubera arihuta hama yagize n'isoni yo kuzangaha urumva n'ubwoba. Reka ndagweza amafaranga kugira ucumereza urufunguruzo ndamuhe yugurure ashire mama wiwe. Oya kwa baratebeje nza ko nawe isoni. Nawe urabona ko ndagwaye amarimitere. Ama nta kibazo ubu nzora ndabarihira. Nzora ndabarihira ubu iyo ngorane igiye guhera vraiment. Ego. Nizere kutazosura kurenza itariki. Oya vraiment joko ningiye kuza ndabafasha. Okay, cubaha rero ugurure binjire mu. Sawa murakoze. Akindi twapfa ni. Sawa murakoze mzee. Ego. hari umumama yaciye umunsi mu bitaro witwa Madalita Florine. Yaje mu gitondo. Madalita Florine. Madalita Florine. Yamuraye muri chambre de médecin. Yo bari miteze nagize. Mushinga twamuhaye imiti twamutegeye. Chambre de médecin. Ok. Sasa muganga, merci beaucoup. Merci. Murakoze.
Ma. Mama, habaye iki ko nagusize mu irukomeye? Mwana ntiyagwara yanje umutima yaturutse. Kati mama usize wabonye umutima. Oh. More mama, ubingira wamaze gushika ngaho muganga uraza gukira. Hamakeza kuri iki none ntugenda kurondera mama wawe ibyo kurya. Ndibona twebwe ikibazo ngomurebe. Nta bushobozi dufise. Nta bushobozi mufise? Oh, kutaka kuenda nta kibazo hama uraza kuraba umugurira indya hama mama musigare Imana irakubona nta cuba wingine wamaze kugira kwa muganga urakira hama muvyeyi mugware mukira wingine wamaze gushika kwa muganga Imana irabafasha muraza gutaha mudakashura umunsi cyangwa muzotaha mwimva amahoro ego murakoze namwe kama mujya bakunaneza barakwiye zoranyina n'improviso muranaciza kizano yambwiye ko ngaha amatanzano nzitira nyine ibibazo byanyishe nyumvira ko nzigenda bigenza mbona ntiye ko arambaza ibibazo ndamubwiye cyapa tuje tuzana mama njye nizere ko amaze gushaka kwa muganga uraza gukira Amerika nsimbe ndabutwa ndagutegurira ndakuzanira ufunguro ndagarutse mutebe mama wakids ishimishije ariko rero mabwo wakids ari ikibazo kiduhanze ngaha ku mutwe eko umbwire mama wanje nyine tuzova muri bino bitabo amahera ahubwo bazoduca tuzoyakurahe je nico ko ndumvira amahera dufise n'ikingorongoro ni beho wabajije facture navyo babuze kuja kubaza ubwo wiri ngana numva ugabo ntaco ufata tutariki twanje twose ugenda utwegeranye ugende kutuvandereza urakubo kugurira programa ira kuvanga kwa muganga ngira nuwenze nduma cyo ariko mana kubaza bijya bitingo byirwa na kurima uvyirwa na mu myotsi urukurotsa ibigori uravyibu bijya bitenge boduha nange ko atari igihumbi bofu baduhaye none ubona tubigenza gute ahubwo ndike nako ndumvira mama reka ngende niganiro rya muganga ayo tugomba ndamusabe ko yompa basi nimba ari uwo mwaka tuze ndaza nkoropa ngaha idini ntiryahera ama ntayo je nivyo mbona tworohera none naho yo kwemerera gukoropa hano ishuri naryo byoce bigenda gute ma ishuri n'ibikundutira wewe sinogenda ku ishuri ndakubona bagufungiye ngaha cyose ikintu coroshe ntiwibaze ishuri naryo nanzoza mu gatondo kare nkoropa ngende ku ishuri nahezetse ndamwana genda ubaze iyo facture umviriza ahubwo reka ngende ndagarutse nyine mu kanya Wana wale wanazikiwa kwa sababu kama sisi. Lazima wao ndio lazima wao kama sisi. kubaza umuryango wo muri twishura ushaka mabonye ko yakize ubu yitwa Niwirabire Manirakiza Floride rero twamuteye kwigisha kandi yaje arenge cyane ariko rero mbigutera ubwoba cyeyanyiraje hari umuhungu mweze kuzanana ngaha yaduhaye ibihumbi amajana abiri haca hasigara inoti ya 20 aca avuga ati ayazosigara ko arenga ko hejuru tuyabahe tuyatware
ibihumbi amajana abiri n'ivyo yatanze hama dukwemo 180 bene iki yatahanye ibitaro byari cyo by'umugore wawe wa muhungu mwazanana niwe yayarishe muganga urakoze kubera tubitse si musaza wawe mufani urakoze urakoze Mama. Tekera dutaye. Hey, mari kadatsibu. Korana wa muhumba zona na musira. Yase sadutangiye desamini. Desamini. Yubu mujanabi. Harera ndakubwira bari badusabye ngo bari batsaba ngana. 180,000 ashatanga 200,000 inyo vremero bangaro ya eshanu. Cyo mungu bashafise umutima mwiza imana guheze. Mama ndakubwira abagira neza. Niba abagira neza rya mungu imana. Ahariho hose musubiriza muyakubwira uko ngaho bari gupaye agoma te ubatica miso ndagurira ukuguru kose kw'ihene. Yo shaka usinaja kanyama ngere ndakakunika kubana ndakuzima aho gutekera tugende sha. Inge je nekere aguruka. Mere freshi na mahoro yewe ndaguheruka kerewe muratadondeka Basha turaho turakomeye. Oya nukuri kw'Imana ewe uranywa amata nukuri uranywa amata nukuri naguheruka kera mama Urakoze nawe nukuri ariko mama urumva urabona ukuntu ngana erega ndakuze urakoze nyene rega ntukiri umwana ndakuze mama urumva mama maze iminsi mbona uje mukobwa wawe mama wanje yarantwaye umutima wose vyenkuru yarawutwaye nukuri kw'Imana ndasa kuzomuhumba nukuri ndamukunda ubuzima bwanje bwose muviriza ndakubarira urakunda umukobwa wanje yo naraguye mu masafuriya no mu mabase niyo nigamiye kubera urukundo yego kubera urya mukobwa wanje yo je gasupa hanarapfuye nukuri kubera keza wanje umutima wose yarawutwaye pi aha umviriza nugitera na uriyo umviriza rero gasupa ndakubarira yego urazi umwana w'umukobwa si je nshobora kumubwira ati kunda kanaka wowe uzogenda umwibwirire none mbere se wamuvyaye none kubera rero wamuvyaye none nziye kuri wewe none iyo ugiye kurondera Yesu nari abaza kuri Bikira Mariya nanze naciye kuri wewe umviriza Gaspari wowe nakubwiye ujye mwana nije namuvyaye kandi jewe naho namuvyaye ibintu by'urukundo sinshobora kumwinjirira gusa nkeneye ko ugenda muvugane hama mumaze kuvugana je nzorabukunda bigenze sa basi nakundi reka ngende kuba ndaryamika umutima ku kirago nukuri ngabo ntaco wagize neza nukuri uransumiye utudagara uno munsi Imana iguhezagire nzorabukunda ndabigenze yo nuri ko Imana niwe akora nk'ibyo reka ndaguhe ayabayita amazi amata y'inkuba amosozi y'inkuba ndaguhe kurana kaje umwanya sana ngira ico wamamagariye nukuri kw'Imana si brage nukuri kw'Imana ico wamamagariye je ndi mutambuye gusenga yo I love you nakugikunda kwanga mfise umuntu shankunda attention pana wewe dahira ati nukuri kw'Imana Mungu mwiza ibagari ifataneza pana nka wewe sha umviriza sisi nubone mezuka azumye ziriko azumye ziriko ndakesiri gasupa hoye gasupa tuna ni vile gusenga urukuranisha umwanya njadegira nagomba kugonga umuntu nibiki ndagenda kumbwira kagasupora nangu genda umwomeke nuri kimana genda umwomeke mana we ataka kutugonga uruguru ngaho ico kiyo muragutuke abwemezi bwiwe
hama mko hari umuntu yakomeretse? Oya nta muntu umwe yabaye imfunde kimutse turakomeye. Okay. Ana kugiye kubera kugiye ari kuri drama tukatwara gushimira kwari kubyuta gushimira kubera ko cyugana nk'ubari kuri drama basina kwa nakabizu abangu bubu nabo baratwe Okay. Sikate musigi nimero na kibazo zo kurondera kuri public shanda ku telefone. Taka nawe. Ehe. None nimba kusigira nimero genda uzige. Sura, benda gino ko ndamera amana ndamutelefone. Mugabo wibuke ko ndagukunda. Wow. Sava. Urakomeye. Pardon, urabona waje utevye na harahantu ngiranje. Okay, mugabo uraberewe ukuntu waje wambaye. Okay, reka tumenyane. Nitwa John. Je nitwa Keza. Wow, ufise izina ryiza vraiment. Izina rijanye n'umuntu. Nakoze. Ego hama reka ndakubwire. Ujya musi twashoboye kumenyana neza. So Keza, iyo uhuye n'ikintu uravuga ati kijya kintu ni cyiza cyangwa kijya kintu ni kibi. Iyo ubonye ibara cyangwa iyo ubonye kintu uravuga ati kijya gifise ibara girabura cyangwa nkegera. Keza umunsi wa mbere ndakubona naciye ndagukunda direct my friend. Kweri. Nje numva bitoshoboka nyine. No Keza, ndagukunda bivuye ku mutima wanje. Umunsi wa mbere ndakubona ujya musi ndikunagira sport. Hajya nuko utabimenye. Tension yanje yaciduga vraiment. Hamonyemerera ukankunda no gutotesha nkakudodesha nkakwereka ko ndi umuhungu wa serie yuko nandukanye n'abahungu bose bonga mu gisagara cya Bujumbura. Mu gisagara cya Bujumbura harimo abahungu benshi mugabo abizigirwa ni baki. Je Mr John umuhungu w'umwizigirwa ntabwo nzokwemera yuko amaso yawe atemba kwa mosozi. Nzokoma ndi hafi yawe nkakuremesha nkakugirira neza vraiment. Nakibazo. Wow uremeye. Uremeye. Don't tell me. Wow. Okay. Nibanyumve n'abakozi dukorana. Nimba wemeye ngwa munda. Ara. Uremeye. Reka tugende ndagwe lift sivyo? Tugende ndagwe lift tena ngura kudagatisha ibi bya Yesu ashimwe bihebe. Sivyo? Tugende. Oh my God, ugize neza cyane kuza. I'm very happy to be with you. I'm very happy. Odi. Karibu. Libande. Ni jewe nyarukundawe. Karibu. Mani hai. Mama. Yego. Mama. Sa. Barakurondera. Mugire inji. Oya mama ndiko ndihuta ahubwo mfise ubutumwa bwawe ngira ndabashikanire ndiko ndihuta. Karibu mwana. Mugenzo namaki. Nitwa David. Ahubwo nari ndabazaniye ubutumwa bwanyu muhungu wanyu yabantumyeko. Umuhungu wacu? Uwuhe? Eric umari muri Amerika. Eric tuziko yafuye. Eric nigeze apfa nimba babwiye ko yafuye barabahenze Eric arahari cyo turavuga nabwo yabantumyeko. Oya umusore ngira wihenze ntabwo ari kujya iwacu n'undi umuhungu nye. Nta kwi Eric cyanye raba ko yo baruyu uyu. Turabe. Yo niwe gwarabyibushe. None mama muvugana? Toma tuvugana nabwo yambariye ndababonye ce ndamurondera. Yo Imana ishima Mungu wanje ndasubiye kumubona. Yo Eric mu telefone rero tuvugane. Hello mama. Uracabaho? Murakomeye. Yo
nukuri mwana ndishimye cyane Eric kuva ukiriho twe twaragandaye no kugandara ngo warafuye ya natwe turakomeye ya hama mama ya ndiko ndagerageza ibyo shibiye byose kugira ngo namwe muzi no yondi yani muze ngamutuza sohondi ya muzoshikirana yani ahomba niho namwe muzoshikirana muri Texas nukuri ndaryohewe cyane ego nguga reka ndamugoye keza nguga keza uri kurambaza Alo ego ndakomeye unabaye inkumi twamubonye ego agiye kuvugana namwe hanyuma ndiko ndagerageza uko shoboye kose nikubuzange zose kugira ngo muze namwe ya okay sawa turasubira bye yo urakoze mwana imana iguhezagire nukuri kandi uzosuraza kutugendera ahubwo ma wowe tubwiye witwa nde Nta David imaba duhe twandike nimero za Eric nivyo mangiye gutura agapapuro na zandi andika nukuri sha umuhungu wanje mana we narinzi ngo yarafuye yaraharara uribuka mama w'umuhungu yaza kuraba uri mu bitaro urwaye mwaturiye amafaranga mu bitaro ugenda mwibuka mama reka shambwe ko nkunda turakundanye mama ndamukunda yo muhungu arafise umutima mwiza kwe asigaye gusa ko ndamufira mu bisanzwe naraboze ma nawe ni bogari numubone kujya weraga hage ntamubonye neza oya hajya sinamubonye neza kubera nari waruremvye sha baza je namubonye mugabo gusa icyo namukundi niko yanyeretse umutima mwiza turihira amahera yo kwa muganga kareka sha nubona ni telefone yanguriye ngi telefone yanguriye ubu turavuga na Eric neza yo ni nziza naje gucu telefone Eric nanje tuze kuvugana oya mama wowe Eric ndamutelefona mwijoro nanje uramumpa tuvugane reka ndamukumbuye ni mama navyanse ku mugoroba ndamugwa muvugane mwijoro je ko twavuganye yambwiye yuko ariko aturondera visa amezi 6 twagiye hanze tuzokurira indege mareka irahaye indege hamwe biratezara ubu buzima zatusezeye hewe mani ndoto zanje mareka jenga naryo n'umunezero sinzi kubera ko basha nigege mpenze bamunyude no kugura umunde kukibuga cy'indege ho nigege ambe je mukurira indege ubu buzima bwongaha bw'amagogwa tugiye kubusezera reka shama mareka ma reka nje kurabiberagene bave bizigira sivyo birabe mwana wakunze izi nzo wakunze zose zitatu ndakumenya okay je nta kibazo upima
Wow, wow. Kugeza kweri. Kari kari wawe. Karagukiye neza Oto. Chef ubona gute? Nta kibazo gigenda uhinduriye. Oto ma baby. Keza vraiment. Sana, muri fashion. Mujisho fashion show. Ego. Tufite byiza gose kandi original Tanzania. Nabibona. Uganda vraiment. Chef, no. Oya, kamera. Chegeni urabingi prema. Oya, shiri wanje. Oya, prema shiri wanje kwa kiti ono. Yeah, no. Indura urabingi. Ndiganga kugawe mabebe. Yabi. Wow! Mbona lero voila mama. Mbona? Wow, mabebe. Imagine. Mwinguru umwamikazi. Chef ubona gute? Keza. Witwa Keza, wacaguye ikanzu nziza, akagakanzu ni keza, naho cyubera. Okay, hama ngendo ufate inyandi y'ubwa mbere niyi, ucuza na araberewe. Hama nangahe? Ni saveni gusa. Yumvise na 200. Ore ari uzira kumbwira desamiye. Oh yarabura. Getse nyene nashaka kumbwira amahera yinjira nyene. Sawa nta kibazo reka. Nizi nakunesha amafaranga kuri izo. Sawa. Amashe. Kubona wakundanye na je, kina kimuzo kwishura. Tuvuye ngaha reka cenda kuvana naho mu mutwe bakumungarishe bagusuke neza utagata. Shaka yo kutagata ureke ko wakundanye na John. Nogera ko ndinga kugawa. Nacho zombura na turi kumwe. Kumva shaka. Ndumugabo wawe ni komisere nyene. Ya mbunoro wako je ndi Toto Town men. Mana bibonye ko komisere. Ça merci. Okay. Merci kusuya. Ego namwe murakoze cyane. Ego. Okay. Hello mama. Nukrinda bumva. Yani nukuri numanezerewe cyane kubona ugiye kuvugana namwe mama. Imisi yari yaciye myinshi. Ndabakumbuye cyane ndabakumbuye. Nukuri mama ndiko ndakurikirana ivyanyu kugira ngo nanje hano hondi namwe abari mu Uzoba. Hani wacu muri Brent Texas. Ego kabisa. Yani ubunyene tuko turavugana ngo ngende kuri office ya immigration hanyuma ivyo tubitunganya. Okay, sawa mama, turasura baadaye. Okay, bye. Jamani mama yangu. Keza. Bitangende. Shira urabona ahantu nakuzanye. Wow, hari nice. Nteza gose aratese. Hama ikindi naco sinabwa kubwira uraberewe. Thank you. Nawe ari uraberewe. Mukuri sheri abantu bose mu quartier bagiye kuza baravuga ati mu byukuri Keza yararonse. Bategerezwa shusho. Amashusho hano buke sinamenye uko twahatse. Iyi ni hotel ikomeye cyane ariona bar reka bwo tugende dusoke ndakwe. Harabe. Okay. Sivyo? Harabe urabukuntu ari heza cyane.
aratesa ni nice. C'est bon. Yeza cyane. Amahora agira ubuntu gukundana na Jeffrey. Ndabibona. Mr. Johnny. Ngwana. Ari iki? Ari amsteri bro. Amsteri kemosi fanta nekene. Kandi ari ikintu mutaruzi. Uzi ko je ntanywa ibiborezo. Wow! Mukuri? Biratesa. Sana. Okay, jize ni na passion. Okay, najenza nivyo mukunza bya. Hama mu gikono cy'utugira bruschette. Sawa na mafiriti. Nyaruka. Ngukunda kubi cyane. Anti. Kandi uraziburya hari umukobwa mushobora gukundana nawe akakuzanira umuvumo mu buzima bwawe. Nundi mukobwa mukundana nawe akakuzanira umugisha. Mbe ubu ucuzana ibirahuri, gururu. Wewe kuvaho je nkundaniye nawe nguma ntera imbere cyane. Wow. Nguma ndonka ama promotion. Shundishimye. Cyane gose frame. Nguma ndonka ama promotion mu kazi. Manishimye. Ego frame. Hari umukobwa ushobora gukundana nawe kuwa mbere, kuwa gatatu bagacha kwirukana mu kazi. Akakubesha bebe. Umukuri c'est vrai. Mugabo wewe mu byukuri wewe. Wewe nguma ntera imbere, nguma ndonka promotion frame. Urudandazwa rwanje ruguma rugendeka neza. Urukurumva rero sheri. Mu byukuri wowe narateye imbere cyane frame. Ni bonse. Sheri kuvaho dukundaniye nta mpinduka urabona. Ndabanze kuyibona kandi cyane. Ego. Cyane gose kandi birenze. Ego. Hama naje ndanezero cyane kumva nimba wowe warabonye impinduka kuko naje vraiment ngukunda kubi. Ntabwo guterana umukoshi wewe. Wewe ntabwo guterana umukoshi kabisa. Wewe ntabwo guterana umukoshi. Hama bon appétit. Thank you. Tubwira abo mu gikoni batunyarukiriza. I love you. I love you too. Ndifuza yuko ndakugirira amateka. Ndaguhindura amateka. Mbese kunda cyane kundira udufiriti. Wowe biraya? Okay. Reka narisubiremo kandi rya nyuma. Ntabwo uterana umukoshi, ahubwo uterana umugisha. Numvise kizo kinacho. Wow. Shenda garusi. Nukebe? Oya. Tumubariza akajambo gato. Ni wowe mukobwa usigaye utembera na John? Yes. Pole sana. Pole sana kubera ujya John Natete. Hama umengo nari nabonye ngaho umuntu hari cyo ntacyo bebe n'umuntu ariko arandamutse bisanzwe. Ntawuzi? Oya. Okay, hama dufungure kugira ngo havuta hakari sivyo? Ego. Mama ntasubiye kandi kugushwanira.
imisozi hariya ubona Tanganyika. Ubona Tanganyika. Ha? Okay, come on. Nice house. Ah, urakoze. Urahabona. Come on. Come on. Musuzoro ncoporera umuceri igikoni. Aha naho umwami ajama. Kwinjira urabicuma cy'umwami sibyo? Oh ya reka nawe kwivugisha. Kwinjira urabicuma cy'umwami. Oh ya no. Banga ko utinje mu cyuma cy'umwana. Ha, ufite ubwoba? No, come on baby. Come on baby. Come on. Come on baby. Come on. Bebe, nyaruka tufungura icyayi. Mbe Kevi. Kevi. Nyaruka niyo mikatu uzana ibyo bintu. None ubona ngarira kwiye. Ah, shina wari ibintu byo gushina. Reka tugere reka bazane imikate gufungura unyu cyane. Umushenda fungura mu nkira sibyo? Oya sheri vraiment. Ndagusabye sibyo ndatashye tuso kubona ni sibyo. Reka sinda kudeplace sibyo? Reka sinda kudeplace. Subiza kino cyayi. Urabihebye? Ego, hama uze guteka uno musi spaghetti nizo nshaka n'inyama gusa. Reka ndamudeplace. Keza waraye he? Mane nagiye ku rubanza cotabwije sasa zijoca mugareka ngiye niyo nagiye. Urubanza gushika sasa zijo. Kubera ko utari gufuma utaha kare? Mana yo gutaha sasa zijo hama yo bakankicira muzanaho. Wari gutaha kare. Sha wewe wahinditse wewe. Wewe kuva mutangiye gukwegana n'ujya muhungu wewe. Ngiye sasa wamaze kuzihindura. Ariko mana urantangaza. Nabaye Matayo, nabaye Kamariza, nabaye ndacarikiza wawe ndi nyene. Wowe usigaye ufise imico mibi Keza. Kandi wewe uzoba umbwira n'ujya muhungu. Ariko majora ineza ndatwaye inyifuza kandi je ujya muhungu arankunda kandi cyane. Adi nivyo shade chonzi andondere ineza nta kibandondererako. Amijura byo bibwira je sinzi niyo ukura bikura. Agufatiye ibintu uje kuvoma. Manje sinoja kuvoma nawe no kuruha niyo narizi yonyine ngarumva n'umucuko ndusha. Ndagahago kuryama hano yo bido nawe shire. Warushe waraye urarima reka nigire kwivomera. Niyo bido nawe shire. Okay, agasifika nyuma. Wow. Akandi kanyuma. We. Reka namwe. Urutipe numugere canke ni titoni. Sheri urabona zino kartezi wanyu sheri. Zino kartezi wanyu urabona ukuntu bari bankuyemo ibisogi. Ziri telefone yanje.
Sheri mukuru kimana sheri sinobiruka inyuma bajya batipe bajya nabicanyi. Sheri jenda giye gutoza. Oje sheri reka nibakugirire nabi sheri. Ndakugurira telefone shasha, ndafite amafaranga ndakugurira telefone shasha. Jina telefone shaka shaka ijyanyene. Sheri ndakugurira shasha, nasije nayikuguriye. Sura kugira sheri. Ndabakugurira umugero wonyene bari bankubise nagira ndabe honyene kwera umugero wawe. Sheri kurigira zokugurira sheri zokugurira ishasha. Abasuma kuri uwo murango. Abasuma muri ino quartier bariba ku murango barapapuye. Ndasuma bamwe yaje. Oya reka brag reka comedy. Ubunyane barakutwaye phone. Ubunyane bariya bambaye vyirabura. Bariya. Mbiriza ubunyane ngiye kwibaka ndayizanye. Mani baragukubita mani. Zewe. Ukuko imana. Utumbu buracanze. Zewe bankubita zewe. Reka ngendere ko nayizana. Je ndi komanda majake. Basho ushakube vandame. Ushakube vandame. Sheri ukiye heshe. Sheri reka nibakukuremo. Sheri reka nibakwica. Sheri. Uviri mana. Abijya dufise imari. Imari hoye. Adufise imari wa. Mbiriza mani wamiyo telefone. Uri umusazi kingura kumbe. Nukuri kwimana jenda akomeye mvuze mumiyo telefone. Tumujane kwa. Mudashaka kamera sameneka mumiyo telefone. Uri polisi, uri afanda, uri kikiwe. Yimpe. Bora yishenze. Bandureke. Nungu bite. Bandureke. Iminota iki? Bandureke. Ingahe. Ingo bunyanda kubamare ingo. Bandureke. Ndakukubita nuri kwimana nakukura amenyo nukuri. Urayimanu yimwe. Ingo rero. Ingo rero. Nukuri kwimana nakukura. Reka ndakwiza. Ndakwiza.
Zinga. Urabona. Yanje ngakaguseke. Abasimama. Simwe mwiza. wowe ugomba gukurikira hehe koma mbiriza nakubwiye urumva singiye ndayizanye byagenze gute ntibagukwiye reka yango moyingo miyo ngako mutima muhongo numva gatima kari karagira bene urakoze tugucorera ngaire ndagucorera nga angahe ndagucorera nga wapi nta mafaranga jesa ehereza mwene ti merci sana merci yego nukuri yo nokuri kuyimana kubizeni yasho nukuri reka ndaza imana we gasupa ndaga shari